Gukunda ni kimwe mu bintu bifata ikibanza kitari gito mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu iyo bitagenze neza ku wukunze bishobora kwica ubuzima bw'umutima wiwe mu buryo bwagutse. Ikibabaza kurusha ibindi ni ukuba mu rukundo ariko umuntu ukunda atari uwawe cyangwa atagukunda nawe uko bikwiye by'ukuri. Narabemereye kubaganiriza ku masije y'urukundo kuko hari abagiye barabisaba. Akamo kanyu barakumvise. Bana natwe iyi minota ndwi. Ni Femi TV, namwe utarakora subscribe yikore, fyonda kuri buto subscribe canke s'inscrire mu gifaransa, hama tubandanye ukaba uri mushasha ikaze. Mu gukora iyi nkuru twifashishije urubuga rwandika ku nkuru z'urukundo Elcrima. Tubona bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe cyangwa gukunda by'ukuri. Ngibi bimwe mu bivyo cyane cyane ikindwi n'iki 11 ni ibimenyetso ubonye udakwiye kwirengagiza wocu ufata ingingo. Duhere ku cambere, hari ibintu byinshi adaha agaciro. Umuntu agukunda by'ukuri aha agaciro buri kintu cyose cerekeranye n'umubano wanyu. Ashaka kukwereka gahunda ziwe nawe ukamwereka izawe, mukanungurana ibitekerezo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niko biri. Niba uwo mukundana adashishikajwe no kwita ku mibanire yanyu, wosi uwawe. Ikimenyetso cya kabiri, ntakunda kugutega amatwi. Akenshi iyo umuntu afise uwo bakundana aba yumva yo mubwira ibintu bitandukanye, yaba ibimushimishije cyangwa ibimubabaje. Niba uwo mukundana ataguha umwanya ngo akumve igihe ufise ibyo ushaka kumubwira, uwo nawe ntaba kwitayeho ku buryo wogira icizere cy'uko ari uwawe. Icya gatatu, ntiyigera kwereka ko uri uw'agaciro. Mu rukundo rwa nyago, buri muntu wese aba yumva atewe ishema n'uwo bakundana, ndetse akaba yanamwereka kenshi ko ari uw'agaciro kenshi kuri we. Niba uwo mukundana agufata nk'umuntu asanzwe, ukabana ntaho utandukaniye n'abandi bantu bose azi, uwo si uwawe. Ntabwo agaragaza ko agukeneye cyane. Umuntu agukunda aragukumbura, agukenera kenshi kurusha abandi bantu, akwisanzuraho mbere ku buryo uba uri umuntu nkenerwa buri munsi kuri we. Niba ubona kuba uhari cyangwa udahari byose ari kimwe, uwo muntu ntabwo aba agukunda, byotuma ugira icizere gihambaye. Ikimenyetso cya gatanu, aba yumva ari wewe umukeneye cyane. Mu rukundo ni ugukenerana. Umuntu yibaza ko umubuze wosara cyangwa kumva ko ari wewe gusa wamumukenera, ntabwo aba akwiriye gukundwa. Igihe agifise iyo myumvire, urukundo ni urwa babiri. Nta ejo hazoza hanyu mwese mwiyumvirako cyangwa muvuganako. Mu gihe ukundana n'umuntu ariko mukaba mutigera mwiyumvira kuri ejo hazoza n'uwo muntu, cyangwa nawe ubwiwe akaba atigera kuganiriza kuri ejo hazoza, uba uriko uta umwanya, kuko urukundo rutagira ejo hazoza si urukundo nyakuri. Icindwi, arakubabaza ariko akumva ari bisanzwe. Kubabazanya mu rukundo bibaho, ariko iyo umuntu akubabaza akabona ntacyo bimubwiye, biba ari ikibazo gikomeye cyagakwiye no gutuma utandukana n'uwo muntu byihuse. Ikimenyetso cy'umunani, igihe cy'intunganya kiruta igihe cyo kumererwa neza. Abantu bakundana bagomba kuba bumvikana, nubwo gushwana bitabura, ariko hari igihe biba bikabije ukabona igihe cyo gushwana kiba kinini kurusha ibihe byiza. Urukundo nk'uru ntirushobora kuramba. Ikimenyetso cy'icenda, ntakubaha. Umuntu mukundana ariko ukabona ntabwo akubaha, birutwa no kubireka ko ntacyo biba bimaze. Umuntu agukunda arakubaha akanakubahisha. Ikimenyetso cy'icumi, igihe kiragera ukumva waributse naho ubwawe ntuzi ibyo urimo. Hari igihe kigera ufise umuntu mukundana ariko kumva ntuzi ibyo urimo, ndetse kumva ntiworonka icyo usobanurira abantu haramutse hagize uwukubaza uko byifashe mu rukundo rwawe n'uwo muntu. Iyo ugeze aho wumva utomenya uko bihagaze, nta biba bihari, uba ukwiye guhagarika gukomeza kwibesha no kubesha umutima wawe. Icyo 11, nta bihe byiza byo kuganira, byo gusohokana ahantu, gusangira, mugirana. Mu gihe bimeze bityo, amahirwe y'uko urukundo nk'urwo ramba aba make. Icyo 12, aguca inyuma kenshi. Kubabarira bibaho, ariko iyo bihora bigaruka kenshi ku ikosa rikomeye nk'iri ryo gucana inyuma, uba ukwiye gufata ingingo ntabanduka ukabivamo. Ikimenyetso cya 13, nta mwanya wo gutekerezaho agira. Kuba umuntu mukundana ntibihagije, ahubwo niba agukunda by'ukuri ashobora gukora ikintu
kikugaragariza ko ahora agutekereza, akaba yokugurira nk'ikintu gisanzwe azi ukunda, canke n'ibindi bigaragaza ko akwitegereza, atekereza ivyo ukunda. Ikimenyetso ca 14, uba wumva wokwigira uwo utari igihe uri kumwe nawe. Umuntu muba muri kumwe ukumva wahindutse, ukumva hari ibintu mu buzima bisanzwe wakora canke wavuga, ariko muri ico gihe ukaba utobikora, haba hari impamvu ibitera. Bishobora guterwa n'uko uwo muntu ubona atagukunda uko uri, canke ukaba ushaka kumera uko ashaka. Ariko ivyiza ni ugukundana n'umuntu adatuma wumva ushaka kuba uwo utari we. Ica 15 naco ca nyuma, ntaje agira amatsiko yo kumenya uko ubayeho n'ibindi vyerekeye ubuzima bwawe. Umuntu agukunda aba afise amatsiko yo kumenya ivyo ukunda, ivyo wanga, uko ubayeho, umuryango wawe n'ibindi bitandukanye. Igihe ukundana n'umuntu ukabona ivyo vyose ntaco bimubwiye, haba harimo ikibazo kuko biba bidasanzwe. Suzuma relation urimo, raba ko ukunda ugakundwa, canke uri kuvomera mu biva. Hamufata ingingo ibereye, wirinde gutakaza inguvu n'umwanya wawe aho bidakenewe. Ndabikebanuye kandi nkomeje kubashimira. Muri commentaire mutubwire namba hari ikibazo canke intererano mufise, ni ivy'ingirakamaro ku muryango wose wa Femi TV. Murakoze, dusubire vuba, à très bientôt. Imana ibahezagire.